Ndasubiye kuba mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure, cane cane abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, abarigya no ku mugabane wa Aziya. Mwese mudukurikira muherereye ku mugabane wa Afrika, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye. Mwese aho mudukurikirana muherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakenge. Amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoje biragushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru ariko aravugwa ngaha rero, iyi ni iya Kare TV yabashikiye ngaho mu ntara ya Bubanza. Umutekano wahungabanye nk'uko umuhari Red Tabara waraye ubitangaje ukungene wagavye igitero ku basirikari bari hafi n'uruzi Kajeki. Uruzi Kajeki ni uruzi ruri muri komine Gihanga, aho hari ipozisiyo y'igisirikari, aho abagwanyi b'umuhari Red Tabara baraye bagavye igitero kuri iyo pozisiyo iri ngaho muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Ibintu bibandanya kuba bibi cane. Abanyagihugu baduhaye iyi nkuru bakaba baraye bavuze ko baraye mu masoro, baraye ntibuca amasoro yariko aravuza ugwamo inkoho ziremereye. Ibikoho vya muzinga navyo vyakoreshejwe bivanye nuko ikiraro c'uruzi Kajeke cyasituwe n'igisase karahabutaka. Igisase ca muzinga bakisituje ico kiraro cari ku ruzi Kajeke. Abasirikari sinzi baravuga ko baciye bahunga, abandi baguye muri iyo migwano. Turaza kubabwira ukungene umuhari Red Tabara waciye uja ku rubuga rwa X. Iyi ni Twitter yahindutse ikaba itakiri Twitter. Ku rubuga rwabo rero rwa X baciye bacishaho amakuru y'agahoberamunwa avugwa mu gisirikare c'u Burundi, bavugana n'umubare canke igitigiri c'abaguye muri izo ngwano, muri ico gitero. Turababwirana kandi ku nkuru y'abasirikari b'u Burundi bavanwe mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abasirikari 200 bose bahunze urugamba rwa M23, urugamba rwa M23, aho baciye bahunga bariruka baja kwinyegeza. Abo basirikari 200 rero bikaba biri kuvugwa ko bahagurukanwe ku kibuga c'indege ca Goma, basavye ko batasubira mu migwano ya M23. Abasoda 18 barakomeretse, abandi ibiziga 10 navyo vyari muri iyo ndege yaciye bashikana ku kibuga k'indege ca Bujumbura, bavanywe ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abo basoda rero bakaba baciye bahita bajanwa gupfungirwa mu makambi atandukanye. Vyose ntuze uje kure, turaje tubigushikirize inkuru imwe ukwayo. Ni mukanya isase. Nk'uko nari mpejeje kubikubwira rero, katutangurire amakuru ku buryo bw'idonido. Inkuru tuyitangurire ngaho mu ntara ya Bubanza muri komine Gihanga. Kuri uyu w'Imana nibwo haraye hagavwe igitero gikomakomeye cane. Ico gitero kikaba cagavwe muri komine Gihanga hafi n'uruzi Kajeki, ahari ipozisiyo y'igisirikari. Amakuru ava ngaho biravugwa ko abagwanyi ba Red Tabara bari baje kare batwara abanyagihugu bashika kuri 2 babavanye mu isantre. Aho rero babakuye ngaho kwari kugira ngo baje kubereka inzira yaho bagomba kwinjirana naho bagomba guca. Ni mu gihe rero baciye bashika mu masasita z'ijoro, hagati ya sasita z'ijoro na 9 z'ijoro nibwo ico gitero cabaye. Bariko genda rero baca bahura n'abasoda bariko barakizura kwibarabara rikuru ry'igihugu muri iyo ntara ya Bubanza. Baca rero batana mu mitwe baragwana. Amakuru ariko arava ku muvugizi wa Red Tabara Patrick Nahimana aravuga ko
bishe abasirikare batatu b'igihugu bo muri FDNB, naho rero ngo kandi barasituye ikiraro ca kuruzi rwa Kajeki caraciye kihononekara, aho biri kuvugwa ko imodokari zaciye zihagarara kuva ubwo ata modokari yasubiye kurengana, ubwo ico gisase cakoreshejwe mu gusitura ico kirara co kuruzi rwa Kajeki, aho rero abasoda b'igihugu c'u Burundi nabo bivugwa ko baciye biruka batungwa nayo bameze barayanyaga. Amakuru aravuga ko rero bishemo abasirikari batatu ku ruhande rwa leta, ariko leta ntabwo yaciye igira ico ishikirije ivuge niba hari umugwanyi n'umwe bishe canke bufashe. Cabikoze kuri uyu wa mbere baraciye bazindukira mu mihana yo muri iyo komine ya Gihanga, abasirikari n'abapolisi baciye baja gukora umusako kugira ngo barabe ko nta bagwanyi ba Red Tabara boba binyegeje mu mihana itandukanye. Amakuru aravuga ko nta mugwanyi n'umwe yafashwe, ariko ko hari abanyagihugu baciye batabwa muri yompi bajanwa gupfungwa. Kuri ubu ngubu atawuzi iyo baciye babajana kubapfungira, kuko baravuga ko boba barakoranye n'uyo muhari Red Tabara waciye ugaba igitero. Tuvuye kuri iyi nkuru iyo ya Red Tabara yasubiye kugaba ibitero, rero reka tuje ku basirikari baciye bavanwa ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abaciye batahanwa n'abasirikari 200. Biravugwa ko abo basoda baciye bahunga urugamba, ni mu gihe bari bariko baragwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Baje rero bahunze urugamba, ubwo M23 yaciye ibagabaka igitero mu burigade, baciye biruka urugamba bararuta barahunga. Biravugwa ko rero hari abari kiriko barayebera mu mashamba ya Kongo, abasirikari b'abarundi bariko barirukanka bayobeye muri ayo mashamba ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ntibazi iyo bava ntibazi niyo baja. Avuga ko kandi hari ibiziga by'abandi basirikari baciye bagwa ngaho muri ugo rugamba, harimwo nka Bihayindavyi uyu yari kaporari, n'abandi basoda baciye bagwa kuri ugo rugamba. Uyu niwe yaciye amenyekana ava muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi. Uyu kandi haravugwamo n'undi musirikari w'umumarine nawe yaciye amenyekana ko yaguye muri ugo rugamba, nawe yari asanzwe bagwanira muri bataliyani ya marine, asoda bagwanira ku mazi. Amakuru rero uko ariko arabivuga, abo basoda bakivanwa ku kibuga c'indege ca Goma, aho bari baje bahungiye muri babasoda ba EAC, ariko EAC murazi kiriko iracura abantu basaba igihugu c'u Burundi ko nabo cobacura kikabajana muhira. Abasoda 200 nibo batahanwe bashikanwa ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Biravugwa ko bamwe bajanwe mu kambi y'Imujejuru, abandi batwagwa mu makambi atandukanye, kambi y'iperereza y'abasoda bajejwe iperereza, abandi bagiye gupfungirwa mu kambi ya Muha. Ivyo ni biriko biragenda bivugwa, ariko ababo barasaba ko abasoda baciye batoroka urwo rugamba bagaca bashikanwa ngaha mu gihugu c'u Burundi batogirirwa nabi canke ngo bicwe nk'uko biriko biragenda bivugwa. Ababo barafise ubwoba, bakaba bariko barabatabariza. Ku makuru baduhaye batubwiye ko tubandanya gusemerera kugira ngo dutabarize abo basoda batohava bagirirwa nabi, kuko birazwi ko abasoda bajanwe gupfungirwa Imujejuru baca bagirirwa nabi bagahohoterwa, nk'uko amakuru ariko arabivuga. Barasaba umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ndetse na Prime Niyongabo bajejwe igisirikari kutohava bagirira abo basoda nabi.
kugira ngo amakuru mwene nkaya aza aragushikira fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone. Amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya ngaha kw'Iyakare TV azoje aragushikira aho uzoba uherereye hose. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa.